akanyenga yego na pastor ntibibatangaze Pastor nawe urajya akanyenga neza cyane nawe arawera oya aracugumi umviriza abantu no gushira mu mwete tugasenga cyane turebye bino bihe tudimwo ni bya byanditswe birimo birashika rero kubw'ibyo twebwe abantu tusenga twiyemeje gusenga no kugira ico duhinduye mu bantu Luka ikigabane ca 4 kuva ku murongo wa mbere reka ndashitsa kugeza ku murongo w'8 Yezu ageragezwa na shetani Yezu yuzuye mutima mweranda ava kuri Yorodani mutima amujana mw'ishamba yamujanye mw'ishamba twumva ivyo aragiye kumubwira ahamara iminsi 40 ageragezwa na shetani iminsi 40 ya minsi 40 turi mwikarema man umeze fresh wenda kwemera man wenda kwemera ntuti saha nifiti umva remere gigisho cyo kubwira urabona musi turi weekend man weekend besha kwa hiyo rero kuvuga iki gishaka tukagende duhitaye wa muniga wacu nawe hanyuma tubanze turyohe buno munsi nyene ngoze twatwiye tugenda tuganiriza na za baby zacu zijya dem man je namaze kuzihamagara ku mwanya ubu turi kumwe je nubizire ko kundiye ucureka rero tugaye tumurabe hama nyene tumuvugishe nabushinyi n'amafi nani wa muniga ho yaba hello bro sawa oya ne mwiki gihe namwe rega tugira nkuko usiniguse usinitache tusalimiane kwa miguu kwenda nango ego ndagushigishana none namwe nuko ubu mumeze uko tumeze gutemani we ntubibona tumeze ukunyene nkuko twamye turi on time acha nubwo borofa bwawe wana izi ni kwa kundi kuno musi ni weekend byuki hajya tuvuge twakoroza apana kwigira idagi kwigira ikirofa ngaho umenga ntuzi gahunda we ntayo waruzi wewe gahunda kubaza kusiga uge kandi naho bavuze ngo umusazi yiza zerera n'ibitabo none kugendana za bibiliya kagenda nibiki ejo durafise ikibazo cha teologia cyangwa usigaye wiga muri teologia tugira nibiki ega nukuntu guca ubwenge kuba mutaramenya Imana ibyo bintu birababaje abajene nkamwe mwiki gihe inguvu dufise inguvu mufise nizo gukorera Imana simbona impamvu rero muguma muyerera hubwo rero twicare dusenge dusome ijambo ry'Imana nta kindi cyo gukora atari gusenga urazi nyene biryoshe kubona abajene nkamwe barimo baravugira Imana bavuga ubutumwa bwiza basenga bega ho basigenda kubaza ngo dukorere Imana tuyikorere irarima tuyikorere ibiki ikindi naco mbega muko tuza gusoma iryo jambo ry'Imana turyumviriza patiri pasteri shehe abo bose nico bajejwe hajya bari kuri job man leka none we baraguhaye baragize rokritima kutangwe kubinjirira leka ahubwo twe tugende kugivyuka Imana ni weekend show leka kwigirisha ibintu by'u Babyloni wana murambabaje ndumva mugeze kure none nkubu mubona nkamwe bara abantu menga murafise ubwenge bwo gukorera Imana muna nk'umugiye niyihe nzira mubona ishikamwe murimo niyihe nzira we wambajije ko habaye rokritema wambajije yuko mpembwa ngo Imana ngo ntijya ngo tuyikorera gute mbe urumva iyo nzira urimo urumva ibyo bibazo wewe ubaza umuvuga butumwa urumva ibyo bibazo ubaza umuvuga butumwa mwiki gihe nugusenga ibyari byaranditswe
mwino minsi ngibyo birashitse. Bro, usigaye nawe uri Babiloni nkuko man. Ye, ahubwo jewe ndababwira, zo mpamvu zanyu z'amajambo y'Imana mwe murekane nizo mukoresha umwanya je ngomba nigira. Izo gahunda murayizi ni yayindi. Zani zo mpamvu ngo amajambo y'Imana je sindi musenyeri Imaniga. Papa baramutoye nta mupapa w'umunyafrika urigira wumva. Ahubwo wewe none ibintu ushaka kutubwira ngo vyibihengo vyashitse nibiki? Atari byo kurya abana, ntubona ko ari mugi. Ni ibihe byo bihe. Isahirageze ngo wumve ijambo ry'Imana. Isahirageze ugaruke wemere inkuru nziza. Sibyo? Rero ubuhubwo ico mbona mwoguma hamwe mukaza tugasenga tugasomera ijambo ry'Imana rimwe mwe mwoteba mukumva ijwi ry'umukama ico rishaka kubabwira. None se pasteur nyimburi pastor nyene nyimburi bishop nyimburi basi wewe wipfuza ko tugira iki tweko twari tugiye guhitana abana enda basi dusigurire hanyuma mugabo ucuturekura ukoresha umutayime man hama twe twigiye. Aha ndumva rero ngo mwari mufise abo mugiye kuraba hubwo yaba nawe mufise abo mwari mugiye kuraba yaba bociye baza nabo bakumva ijambo ry'Imana. Reka rero dukoreshe umwanya dusome ijambo ry'Imana. Sibyo? Rero ni mwicare ngaho kugira twige iryo jambo ry'Imana. Tumve ico umukama dushakako, tumve ico adutahuza. Nukuri nta ngorane reka twicare hanyuma tubwire ubwo koresha umwanya nk'umuntu nyene Il faut utiliser le temps. Tumia muda mani Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugira dukurikirane muno mwanya turyumvirize neza. Riravuga riti mwabibura bwenge mwe muzi kugendura iby'imibiri yanyu ariko ntimuzi kugendura iby'Imana. None se bishop ubu naho utanguye kudutuka ngo twe turi bikeha bwenge mbega abakeha bwenge baraza kuraba umuntu nka wewe ikindi naco kuvuga ngo ntitwishinge ivy'umubiri urumva ushaka tureke kwitaho umubiri wacu hanyuma dupfe tutagira ingingo z'umubiri none tutitaho ibintu by'umubiri wacu twokwitaho iki utanguye kuduza ngo turi bikeha bwenge. Simvuze ko mwebwe muri ibikeha bwenge. Ijambo ry'Imana litubwira babandi basamara bafata minenegwe iby'Imana karibo ari bikeha bwenge muga mwebwe mwe muraza. Kandi rero ijambo ry'Imana riranatubwira kwisonzesha mwino misi turimo twisonzeshe kugira twegere Imana muko kwisonzesha cyane mu kwisonzesha cyane dukunde no gusenga cyane niho Imana yumva amasengesho yacu. Sibyo? Ngo nisonzesha. Aha nyene urumva ko nishwe n'inzara nyene ariho tugirwa ngo kurangisha ijambo ry'Imana. Nisonzesha. None wewe dore bwa mbere na mbere usanzwe unambye. None nawe ni wisonzesha uzocubaho gute? Mbega aho nyene cenda kubaza uko kwisonzesha uvuga batubwira ko ijambo ry'Imana ngo kera ngivyo bigabo wumva ngo vyaterura abantu byangana uku vyapima ibiro amagana bikaba bifise metero zitatu bagoriyata wumva bavuga. None we nawe kuri umuvuga butumwa ufise santimetero zitarengana 50 ukagira ibiro bitarenga 30 uri umususe nkane mbe ni wisonzesha ubona utozocupfa uko nukwiyahura no kwiyahura biri mu bintu Imana ivy'Imana yanka ivyo nitutangwa kutubwira ngo jambo ry'Imana mareke kutubesha shaka acha na hivo mani kuri ubujinga vuga ivyumvikana uko kwisonzesha mwe muvuga nkuko erega ico gihe niko Imana yari yabishatse sivyo. Rero ubu utubayeho uko nabyo yari yabitegekanyije ko tuzobako kandi uko turi ubu nkuko tutameze nkuko abari abambere bari bameze ni nako abazoza nyuma yacu bazoba bameze ukundi atari uko tumeze. Mukunde gusenga cyane mbe nkubu muri mwebwe ninde yonyibutsa ijambo ry'Imana yoba yibuka mu mutwe yoba yigeze kubona mu isengero yoba yigeze kumva mu isengero canke nubu nk'iryo twavuze
nimumbwire twumve. jewe ivyo ndavyumva mugabo jewe nkunda kwibagira kandi rero n'abasheri bacu baraje pastor ahubwo reka tubanze tubakire kuko urabona baraduhitanye barashitse mbere nguri yaraje pastor ahubwo tubabarire tube tumwakire. Yego kwari ngomanje kumuraba yambwiye ko nasohokana mbere yampenze sinzwaza. nawe uramwishima umenga nikindi Nikindi nyene wowe urabizi. nikindi gute gusa ntaco ndushije Ariko rushije nyene. igiki Urafise ngaha. yo eheraba yo inyuma yo mu kigo ndafise n'imbere y'umusozi hose ndafise ne nkabona undushije Nawe uramaze kurya akanyenga wewe. akanyenga ya nuna musi nakariye nipakije kuno Kajya wipakije ko siko. nakari Ukurya akanyenga ndagira nkuko. burandishije akana None aruzi. urakaze kwe Wibaza. nibisanzwe gusa nk'ibisose by'ingurube Ego ko niko mbiye. none Kujya mbere n'umushiro wanje ndamubonye ngo manigire kumuramutsa. Sheri wanje araje yambi shushu meze gute Meze neza. Sheri I love you nawe umeze wagumuzuri unapendeza sana hapo sawa dada meze vipi gute meze neza isubu birabira ny'ivy'ingoro tumeze neza kabisa nenge ko muri ngaha nibi twebwe twe twicaye ngaha turiko nyene twari tugihitanye uno muvandimwe wacu niwo n'umugenzi wacu nyene tuje kuramutsa kugira nyene dutere inkuru nerekana dusigurira ibintu nyene atubwira ibintu pastor ngira wabonye abandi babe bacu bamwita shio wanje anapendeza sana koresha umwanya rero tugende mpasi Eko ndumva mugeze kure. newe ni pastori po None ijambo ry'Imana twarimo turiga. Ubu nyene mutaye ngaho. Ngo mukunda kwibagira. None murabahenda. None mukunda kwibagira gute? Mufise abo bashiri banyu basi. Najya mwokunda abo bashiri banyu. Uwo kwibagira mukunda mukamureka. Nuwo kwibagira muhiga kiki kandi mufise abashiri. Mva mutababandikanye. newe ushaka baduhebe kubera iki Ahubwo rero ico mbona nukuri nimuze namwe mwicare hamwe nabo ndababwira ubutumwa bwiza ndabigisha ijambo ry'Imana kumbe mwohinduka mukaja mu nzira nziza. Mw'iki gihe rero murabona igihe tugezemwo turimo turabona ibyari byaranditswe nibyo birimwo birashika. Baratubwira yuko hazoza ingwara z'ibyaduka coronavirus ngwiyo yaje ngo hazoba intambara ihanga ritera irindi. None ndebera nibyo bishitse intambara ya gatatu ngiyo irashitse. Uburusiya mwabibonye ingene bigenze bitanye mu mitwe na Ukraine amaraso abandanya aseseka. Natwe rero babajene bakiri bato ni twebwe dugifise imbaraga nyinshi zijya mbaraga twoza guta hanze tuzikoreshe mu gusenga. Ubu dukunde gusenga cyane. Turaza gusoma kwa Matayo. we wumvise re pastor ngo dukunde gusenga none ninakunda gusenga uwo muntu gusenga je uri kuranyomeka ko mbeje nkunda kunguva je nkunda sheri sweetie bebe ivyo bindi nawe uzanga umbwira nibiki we wumvise man ngo kwa Matayo uribuka Matayo ivyo yadukore ku matongo y'wacu ibintu yatubwiriye Matayo ivyo bintu uri kuratubwira we wumva vyumvikana Matayo yahatse gutema papa n'umupanga mwiruka ko ngo Matayo ivyo uvuze vya Matayo sinanavyumva ahubwo wewe bisa n'uwi kurakira ibintu je ntumva Matayo nujya mugesera Sheri ndakubwiye. Paka atubwira ngo dukunde gusenga. Aha rero urampevye reka arabaye. Karekana pastor hindura ijambo ry'Imana pastor hindura muri Matayo bazi nyimba ivyo bindi Matayo uvuga umureke uzana ivyo gukunda nasho mwebona bitamucanze gahembe ngo mwotuma ngo uwo gusenga ngo ninde ngo mwotuma gusenga yereka ubwo rukundo rwanyu sindagwase ni muruganishe mu gusenga niho
imana izokunda inashime n'ubwo rukundo rwanyu. Urukundo rwanyu rero rube indoramana, ntirube rwa rukundo rwa ya miyabaga y'iki gihe, babajene b'iki gihe, sibyo? Uwo Matayo nawe ngo yabibye, ngo nyimba yarabibye, nyimba yabanyaza amatongo. Ni inkuru nziza yanditswe na Matayo. Matayo rero suda Matayo w'iwanyu. Oya ntoreze umukama, suko biri. Musome kwaruka hamwe twasoma kare. Pasteur, ukigera ngaha. Pasteur, ibyo bintu by'amazina guma uvuga je ndavyemera. Bro, uribuka ruka. Wa mubaji wahajya bimwe yatugira za ntebe yaturiraga. Pasteur. Uribuka ruka. Ruka twakoresheje amashezi 3 mu iwiwe turamuha avance ariko no gutora yandi umwana we ngo yagwaye araduhenda ibintu byinshi. Izo sheze twarazihebye. Ruka yoja ngaho mu ico gitabo cy'ijambo ry'Imana gute ushima no kuratubwira ibintu by'ubunyoma ujya n'igisuma nta gisuma kija muri Bibiliya ndabizi. Ubu rero harabaye nyene abantu babe bacafuza amazina y'aberana. Matayo urumva yagiye gucafuza izina ry'umweranda. Uwo Ruka unyumvire ibyo yagiye kugira. Ni amazina twitwa nituyagendere, bareke gucafuza ayo mazina. Ubu rero twicishe bugufi. Karabaye none. Pastor, ijambo ry'Imana twigisha kwicanire. Twicisha bugufi. Sheri wumvise sheri? We Papa wanje bugufi ngo tumwice. none we ntumva ko bihaye ngo twicishe data buko kweli. Umbiriza. Tumwicishe bugufi. Siko bimeze. Simvuze ngo muze kwica uwo bugufi. Kwicisha bugufi ni ukugenda witwaye neza imbere y'Imana, wubaha amabwirizwa yayo. Oya nimwicaye twongere dusome ijambo ry'Imana. Ariko ibintu byo kwica ntobisubire. Oya. Ibyo byo kwicisha ntivyo. Buryo umuntu yicishije n'ugwishe barangana. Ibyo bintu revyo kwicisha bugufi kandi ari papa wanje. Nyimba ushaka ko shu wanje atazobona data sebukwe wiwe. Kabisa iryo jambo ry'Imana ryo kwicisha nturisubire. Urisubira utubwire tugende. Umviriza. Jewe bugufi. Ni se uyu jewe uri genda haca nsanga bateze. Shikanje. Ndamwishe nzosubira kugiki. We ni uri nduduhenda burya we ngo twisonzeshe ndavyumva wewe nta nzira ufise uri kuratuyobya. Duhenda wewe. Oya nimwicare basi ndabasigurire uko kwicisha bugufi ingene bimeze. Kandi urabona ni ijambo ry'Imana rifise akanovera turabye bino bihe turimwo. Abana mitende. Urabe neza. Urabe kwicisha bugufi rero bijanye na kwa gusenga cyane. Kwicisha bugufi kubaha Imana. Sibyo? Igisabisho ukoze wicishije bugufi wisonzesheje kirahimbara Imana. Imana nayo ikumva ibyo uyisaba kubera iratubwira ibyo tuyisaba byose bihuye n'ishyaka ryayo nta kibuza itabiduha. Kandi aho babiri canke batatu bateramiye canke barimo barayaga ijambo ry'Imana, Imana ibiri kumwe nabo. Neza cyane Pasteur. Kutanguye kuvuga ibintu by'Imana aho ndumva ni sawa. Mugabo rero jewe nubundi sindavyumva neza. None we kuvuze ngo tugende twicisha bugufi twongera twubaha Imana. Aho ndabitahura. None ko aho babiri bakoranira haba hari Imana. Twe natwe tukaba turi batandatu. Jewe na shu Imana. Uyu na bro na shu Imana. Nawe kandi Imana. None ubu rero twagize Imana zishika nka 2.5 kubera je na shu Imana n'uri Imana twagize Imana 2.5 ubu nisawa ndumva bigiye kumera neza gusumba. Ndumva byaje. Imana yatanguye gukora muri mwebwe muri twebwe. Rero Imana ni imwe ikorera hose. Sibyo? Turi kumwe. Imana ni imwe ikorera hose. Rero Imana ni gitangaza. Reka rero iryo jambo ry'Imana njyanje ndaribaha muzoze murarisoma.
wewe uzoza umuhuye n'umugenzi wawe umubwira ibyo wasomye n'ibyo watahuyemo nawe akubwira ibyo yasomye n'ibyo atahuyemo bityo rero mube babagenzi b'ukuri munywane n'Imana urukundo rwanyu rube urukundo ndoramana sibyo reka rero ndabaha ibyo jambo ry'Imana Imana iri mu bantu. Imana iri mu bantu mu bisanzwe birumvikana birumvikana ikintu bitagira Imana urukundo ruri mu Imana shu je ndumva ubu ruzoba urukundo rwa Imana Imana gusa ngo akira muri Matayo usome Urakoze. nawe nari nariteguye muri Luka usome muga gusa je bizavura binanira kuzara ubwambere nsomye ijambo ry'Imana hora nisomye gake gake uzomenyereza muri Yakobo usome ane pasite jewe ko nikundira kakanyenga ndoca ndagahera akanyenga nta ngorane urajya akanyenga natwe abavuga butumwa turajya akanyenga yego na pastor ntibibatangaze pastor nawe urajya akanyenga neza cyane Nawarawera. oya aracugumi umviriza akanyenga ndakajya iyo mbona ngiye kuvuga ubutumwa nkabona nacerewe cyampamagara akamoto nkaca nyene njya akanyenga kugira nshike kare mvuga ubutumwa akanyenga rero nta ngorane muragume mwiri akanyenga nawe rero uzosome nawe uzosoma kwa Matayo neza cyane pastor Yego. ijambo ry'Imana ni ryambere ni ryambere ndagushimiye cyane muhaguruke rero dusenge Isogonde. mwifate neza turagushima mana wewe ushimye ko tuja mu iki kibanza kandi tugagushima yuko wemeye ko dusenga n'abari base guhinduka bakabahindutse aho turagushimiye cyane gose uzobukoze cyane mwami amen Amen. Eh,